Ndabahaye mwaramutse nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Turi kw'igenekerezo rya 18 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu yo muri kano gatondo. Uyu munsi ni kw'igenekerezo rya 18. Ni umunsi wo kubahiriza agahenge k'imirwano. Impande zirimo kurwana muri Kongo zose zemeye kubahiriza agahenge mbere y'amasaha make cyane ngo saa sita z'amanywa zigere. Imirwano irimo kubica bigacika muri Minembwe. Imirwano irimo kubica bigacika muri Masisi, ndetse indege z'intambara za Kongo zakamejeje. Nyuma yaho ku munsi w'ejo kw'igenekerezo rya 17 abarwanyi batwirwaneho ndetse na M23 bacakiye agace ka Puwezero, ni muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Epfo. Indege z'intambara za Kongo zabyutse zigaba ibitero bikomeye. Abasirikare ba Kongo ndetse n'abarundi bakamejeje. Baravuga yuko bagomba kwisubiza agace ka Puwezero mbere ya saa sita z'amanywa, mbere yuko isaha yo kubahiriza agahenge k'imirwano igera. Buri ruhande rurashaka kugenzura agace ka Puwezero mbere yuko agahenge k'imirwano gatangira kubahirizwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zategetse ko iri genekerezo rya 18 ku isaha y'isaa sita z'amanywa agahenge k'imirwano gatangira kubahirizwa vuba na bwangu. Imirwano ikomeye cyane rero irimo kubica bigacika muri kano gatondo. Ese koko agahenge karaza kubahirizwa? Ese intare za Sarambwe n'amadubu yatwirwaneho baraza kubahiriza aka gahenge? FARDC n'abarundi nabo bigaragara yuko bakamejeje. Ese baraza kubahiriza kano gahenge k'imirwano? Ibingibi nibyo tugiye kugaruka ko idonido muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye gukangisha u Rwanda ibihano bikomeye. Bwana Masadi Burosi yongeye gukangata avuga yuko Amerika ifite ingamba zikomeye cyane, ndetse ko ifite ibintu byinshi yakoresha kugira ngo ihane igihugu cy'u Rwanda. Masadi Burosi yongeye gukangata avuga yuko Amerika ari igihugu gikomeye cyane, ndetse ko u Rwanda ruzafatirwa ibihano bikomeye. Muri iyi minsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga yuko u Rwanda rwahonyanze agahenge k'imirwano muri Kongo. Amerika ikavuga yuko u Rwanda rwafashije M23 kwigarurira umujyi wa Uvira. Ibingibi ngo byabaye nyuma y'aho u Rwanda na Kongo bari bamaze gusinya amasezerano ya Washington ku igenekerezo rya 4 ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025. U Rwanda ngo rwafashije M23, maze nyuma y'ari ya masezerano intare za Sarambwe zicakira umujyi wa Uvira. Abadepite ndetse n'abasenateri muri Amerika barasizoye, barahagurutse barashega bavuga yuko u Rwanda rugomba gufatirwa ibihano. Ndetse abadepite n'abasenateri bakavuga yuko abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo bakomeje gufasha M23, ndetse bakavuga yuko u Rwanda rwanze kubahiriza amasezerano ya Washington. Kuri iyi nshuro rero Bwana Masadi Burosi ni umujyanama wihariye wa Perezida Donald Trump ajejwe ibibazo bya Afurika. Yatangaje ko u Rwanda rushobora gufatirwa ibihano bikomeye, ndetse avuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo kwiga ingamba za nyazo igiye gufata. Muri iyi minsi Abanyamerika barimo gushyira igitutu ku Rwanda, bakavuga yuko bagiye kurufatira ibihano bikomeye. Ibi nabyo turabigaruka ko idonido muri aya makuru. Ese koko Abanyamerika baba biteguye gufatira u Rwanda ibihano?
ese ko Kongo nayo yanze kubahiriza aya masezerano ikaba yaranze gusenya FDLR, abanyamerika byo babivugaho iki? Ni ukubera iki u Rwanda barimo kuvuga yuko bazarufatira ibihano ariko bagera kuri Kongo bakarumaho bahuha? Ibi nabyo turabigaruka ko muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi turaza kwerekeza irya nino muri Kongo, turaza kuraba uko umutekano uramutse wifashe. Hari ayandi makuru menshi cyane mbafitiye. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Imbonesha kure yacu yitwa Iyakure Official. Iyakure Official niyo mbonesha kure imwe rudende mukurikirana ko aya makuru yacu. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Nkuko nari mpejeje kubibabwira mu mpfunyapfunyo, uyu munsi turi ku igenekerezo rya 18. Ni umunsi ukomeye cyane mu mateka ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi ku isaa 6 z'amanywa byitezwe ko imirwano igomba guhagarara muri Kongo. Impande zirimo kurwana, uruhande rwa Kongo ndetse n'abarwanyi ba M23 bemeye guhagarika imirwano maze bagashyiraho agahenge. Ni agahenge kagomba gutangira ku isaha y'isaa 6 z'amanywa ku isaha ya Goma ndetse na Bujumbura. Amakuru yizewe aremeza yuko ubutegetsi bwa Kongo bwatangije ibitero karundura bigomba kwisubiza agace ka Puwezero. Ni mu gihe hasigaye amasaha make cyane ngo isaa 6 z'amanywa zigere. Buri ruhande rurashaka kugenzura ibice by'ingenzi kugira ngo bubahirize agahenge. Uruhande rumwe ari rwo rurimo kugenzura ibice bikomeye cyane cyane muri Puwezero. Igisirikare cya Kongo ku munsi w'ejo cyari cyatakaje agace ka Puwezero, ariko muri kano gatondo k'igenekerezo rya 18 ibitero birakomeye cyane. FARDC irashaka gufata kano gace. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 17 habaye imirwano ikomeye cyane muri Puwezero. Abasirikare ba Kongo ndetse n'abarundi babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Intare za Sarambwe zarabahondaguye. Hari za video zerekana abasirikare ba Kongo n'abarundi barimo kwirukanka kibuno mpamaguru barimo kuva mu gace ka Puwezero. Hari ayandi mavideo kandi yerekana amadubu yatwirwaneho arimo kwinjira kuri antene ya Vodacom hariya muri Puwezero. Agace ka Puwezero karimo kugenzurwa n'amadubu ndetse n'abarwanyi ba Generali Makenga. Ku munsi w'ejo imirwano yabereye muri Puwezero yasize abarundi barenga 200 bapfuye. Imirambo y'abarundi irandagaye irya nino ku misozi. Hari ibiziga byinshi by'abasirikare ba Kongo birimo kugaragara mu gace ka Puwezero. Habereye imirwano ikomeye cyane. Biravugwa yuko abapfuye barenga 300 ku ruhande rwa Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abamayimayi barimo kubafasha kurwana. Mu mirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo, intare za Sarambwe ndetse n'abarwanyi batwirwaneho bacakiye intwaro zikomeye cyane z'igisirikare cy'u Burundi. Bacakiye kandi bimwe mu bikoresho bya gisirikare byakoreshwaga n'abarundi. Amasoko yanjye aremeza yuko iyi mirwano yabereye muri Puwezero yari imirwano y'injyana muntu. Igisirikare cya Kongo byarakibabaje cyane gutakaza agace ka Puwezero mu gihe hasigaye amasaha make cyane ngo hubahirizwe agahenge k'imirwano. Mu gatondo k'igenekerezo rya 18 igisirikare cya Kongo ndetse n'abarundi rwose batangije ibindi bitero bikomeye, ndetse baravuga yuko ari operasiyo karundura igomba gucakira agace ka Puwezero muri aya masaha make cyane asigaye ngo hubahirizwe agahenge k'imirwano. Muri kano kanya turiko turavugana, imirwano irimo kubica bigacika muri teritwari ya Fizi. Kuva ku isaa 10 z'agatondo ni mu rukerera rwo kuri rigenekerezo rya 18
indege z'intambara za Kongo zakamejeje. FARDC n'abarundi barimo kugaba ibitero bikomeye cyane hariya mu Minembwe. Indege za kajugujugu, za drone z'ubwiyahuzi, indege za Sukoyi zose zirimo kumisha urufaya rw'amabombe mu gace ka Puwezero. FARDC irimo kurwana nk'abiyahuzi. Baravuga yuko bagomba gukora ibishoboka byose bagacakira agace ka Puwezero mbere yuko saa sita z'amanywa zigera. Iyi saha niramuka igeze FARDC idacakiye kariya gace, biraba birangiye. Impande zombi ziraza kujya mu gahenge. Gusa hari n'amakuru dufite avuga yuko iby'agahenge k'imirwano bitaza kubahirizwa. FARDC yarakaye, iravuga yuko igomba kurwana mpaka yisubije agace ka Puwezero. Uyu munsi ku igenekerezo rya 18 ku isaha y'isaa sita z'amanywa, amaso yose araba arimo kureba mu burasirazuba bwa Kongo. Abantu benshi biteze kureba koko niba agahenge k'imirwano kaza kubahirizwa. Amakuru arimo kongeraho arerekana neza ko kano gahenge k'imirwano biraza kugorana cyane kukubahiriza. FARDC yambariye urugamba, irashaka kwisubiza agace ka Puwezero, ndetse amakuru arimo kongeraho avuye muri za Masisi na Rucuru nayo arerekana yuko FARDC iryamiye amajanja ndetse n'abazarendo barashaka gukomeza kugaba ibitero bikomeye kuri bano barwanyi ba M23. Icyizere cy'uko agahenge k'imirwano kaza kubahirizwa kirimo kugenda kiyoyoka. Biribonekeza ko imirwano irimo gukomera cyane, ndetse bikagaragara yuko kano gahenge rwose ntacyo kari buze kugeraho. Muri kano kanya turimo kuvugana, imirwano irimo kubica bigacika mu bice bitandukanye bya Kongo. Abarwanyi ba M23 barimo gusakirana na FARDC n'abarundi, kandi biribonekeza ko impande zombi zirimo kwitegura iyindi mirwano ikomeye. Buri ruhande rurimo kuramforusa ibirindiro byarwo. Amakuru dufite aremeza ko abasirikare benshi ba Kongo barimo gusatira imirongo y'urugamba. Ni nako bimeze kandi ku ntare za Sarambwe ndetse n'abarwanyi batwirwaneho. Ibingibi rero birerekana yuko agahenge k'imirwano katari buze kubahirizwa. Imirwano irimo kubica bigacika, kandi biribonekeza yuko isaa sita z'amanywa rwose zisigaje amasaha make cyane abarirwa ku ntoki. Ni amasaha atageze kuri 5 asigaye yonyine ngo agahenge gatangire kubahirizwa. Dore noneho rero imirwano ikomeye cyane irimo kubica bigacika muri za Warikare, muri za Rucuru naho amabombe arimo kumvikana, arimo kuraswa n'interahamwe za FDLR zinyegeje irya nino mu mashyamba. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanze gasopo ndetse zishyiraho igitutu gikomeye cyane ku mpande zirimo kurwana muri Kongo. Amerika ivuga yuko agahenge kagomba kubahirizwa, ndetse Amerika igakangata ivuga yuko uruhande ruzica agahenge ngo ruzahanwa mu buryo bukomeye. Ibingibi rero ni ibintu bigaragara yuko abanyamerika barimo gushyira igitutu ku mpande zirimo kurwana ngo zihagarike imirwano muri Kongo. Tukivuga ku banyamerika rero, reka twerekeze ku nkuru zirebana n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abanyamerika. Bwana Masadi Bulosi ni umujyanama wihariye wa Perezida Donald Trump ajejwe ibibazo bya Afurika. Uyu mugabo ubwo yaganiraga n'ikimenyeshamakuru cy'Abafaransa yavuze yuko Amerika irimo gutegura ingamba zikomeye, ndetse ko Amerika yabigiye gufatira ibihano bikomeye igihugu cy'u Rwanda. Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'u Rwanda, yaneguye cyane ikiganiro cyakoreshejwe n'umumenyeshamakuru w'ikimenyeshamakuru France 24.
Bwana Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yavuze yuko kiriya kiganiro cyakoreshejwe n'umumenyeshamakuru arimo kubaza Masadi Burosi cyari ikiganiro kibogamye. Ibibazo byose byaryozaga igihugu cy'u Rwanda, ndetse umumenyeshamakuru yagaragazaga yuko ashyigikiye uruhande rwa Kongo, ndetse agaragaza yuko Amerika yakabaye ifatira ibihano igihugu cy'u Rwanda. Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yanebaguye cyane kiriya kiganiro Masadi Burosi yagiranye na France 24. Amakuru yizewe yemeza yuko ubutegetsi bwa Kongo bwashoye za miliyoni z'amadolari y'amanyamerika muri lobbying ndetse no kugura ibitangazamakuru mpuzamahanga. Amakuru akemeza yuko ibitangazamakuru bikomakomeye byose byamaze kurya kuri za miliyoni za Kisekedi kugira ngo bikore propaganda ya Kinshasa. Ni nabyo byabaye rero kuri France 24. Ni nabyo birimo kuba ku mumenyeshamakuru rurangiranwa Madame Hariana Verasi ukorera i Washington kwa Perezida Trump. Ibi byose rero birerekana ko ubutegetsi bwa Kongo bwiteguye gushora amafaranga menshi muri za lobbying, mu kugura abadepite bo muri Amerika, mu kugura ibimenyeshamakuru kugira ngo biharabike cyane igihugu cy'u Rwanda, ndetse bakomeze gusaba yuko Amerika yafatira ibihano igihugu cy'u Rwanda. Muri iki kiganiro Masadi Burosi yagiranye na France 24 yavuze yuko abanyamerika barimo kwitegura gufata ibihano, ndetse avuga yuko Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo gufata imyanzuro ya nyayo. Yavuze yuko abanyamerika bafite ibikoresho byinshi, ndetse ko bafite imbaraga zo gukemura ibibazo by'u Rwanda na Kongo, ndetse ko ibihano rwose biri mu nzira. Amerika muri iyi minsi irimo gukangata ivuga yuko izafatira u Rwanda ibihano bikomeye, ndetse Amerika ikavuga yuko u Rwanda na Kongo bagomba kubahiriza amasezerano ya Washington vuba na bwangu. Amerika ivuga yuko u Rwanda rwabatengushye. Amerika ikavuga yuko u Rwanda rwanze kubahiriza aya masezerano, ndetse ko u Rwanda rwafashije M23 kwigarurira umujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Ibihano rero ngo birimo gutegurwa. Abanyamerika ngo barimo gutegura ibihano bikomeye cyane bishobora gufatirwa igihugu cy'u Rwanda.